Ano makuru yacu reka tuyahere neza na neza ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Tanganyika, Baraka, Murima, Milima, Point Zero, Minembwe mu misozi miremire ya Minembwe vyifashe gute? Ni kubera iki hari ukuninahaza kudasanzwe ko inyuma yo gufata uduce tumwe tumwe twa hariya muri Minembwe, aho twabonye ku musi w'ejo ba Kaniki n'abandi bagenzi we bariko baraninahaza batamba igisirimba batarenga abantu bagera ku 50 n'abasirikare ndabise abasirikare b'imbwebwe za Sarambwe bambitswe ibisarubeti ku nguvu nk'uko mwagiye muravyibonera. Muri Ituri haje iyindi administration canke ngo iyindi leta nshasha, aho ADF bamwe mu nkozi z'ibibi zikomoka canke zifise isano ry'abayisilamu. Ituri ADF n'aba terroriste islamique bashira imbere idini rya Kisilamu, kuko bamaze gutangura gutoza amatagisi no gukubitira kila mwene gihugu waho hantu bamaze gufata. Turaza kuhababwira ngo abe umu Isilamu. Aha naho twaba dusavye imbabazi ku bayisilamu bamwe bamwe basanzwe badukurikirana, ntibiyumvire ko ari juste kuvuga idini no, kubera ndabivuze kubera ubushize igihe twako turavuga senko murazi ko yurikiyemo abasenyeri ba katolika gusa. Rero iyo ukora bivuga umengo hari ukuntu mu katolika mu Isilamu canke umuntu mu poroti canke mu idini kanaka umenga ari offense ukuntu umengo, ariko niko biri. I ADF ni kiroberi giharanira inyungu z'ikisilamu, kuko ni rebellion islamique biriko nkuko bisanzwe biri no mu bindi bihugu. Na Iran murabizi ko itaho ritwagwa n'idini rya Isilamu, ariko ubu rebellion Isilamu imaze gutsinda bace bakigira igihugu c'ikisilamu nkuko amateka ya Irani ndibaza ko moyazi. Muri Fizi, Baraka, Murima, Mutambara, muri groupe Basilocha n'ahandi vyifashe gute, ninde ahabarizwa. Turaza kurabira hamwe kandi ibijanye n'udushimwe tubiri kamwe karaye akaronkejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mvuga ni nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, Angeline Ndayishimiye. Yaronkejwe agashimwe ka popularity hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba uno munsi tariki 9 ari mu Bwongereza kuronka akandi gashimwe ka Global Health Award 2026 ku bijanye no kwita ku gateka kazina muntu, kubaho neza, amagara y'abantu cane cane abafise ubuzima buto canke buciriritse gusumba ubundi. Justin Bitakwira ni umwe mu bashinga amateka aba honorable batowe na leta, le député élu national, aho avuga atarya umunwa, mbere akanagiriza umukuru wa etat major n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi ko ataco bariko barakora. Ntibave mu biro vy'amaventilateri vy'amaklimatiseri, bagende kuri tere begeranye bilan, baharura ibiharuro, kuko nibo banavyize, nibo bazi strategie yo kugwana ku mirongo y'urugamba. Vyase naho ngo bademisione, kuko wafise akababaro kenshi, kuko FARDC yari yamaze kwigarurira ibice bitatu vya kane vya Minembwe, ariko ubu ngo bikaba atariko biri. Turaza kurabira hamwe kandi abahungu ba Ayatollah Khamenei kuva yaraswa akicwa mu gitero cakozwe na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarayahambwe. Amarira ni menshi. Mu Kirundi dukunze kuvuga ko amarira y'umugabo atemba aja mu nda, ariko ayaba bahungu yaranse atemba aja hanze. Amakuru ni menshi cane, turagaruka gato akanya kadukundiye ku noti zibiri z'ibihumbi 10 zimaze imisi ziko zirabica ziracika ku mbuga ngurukanabumenyi ngo ni za fake n'ibindi vyinshi. Amapropaganda yo yaratanguye, narababwiye twegereje ibiringo vy'amatora, hama hari propaganda nyinshi cane. Mwarumvise ivyo Pacifique yaheruka kuvuga ngo ibigwanisho twerekanye vyo mu 1980. Je navuze ati ahubwo uri umwana mu mutwe, none ari ivyo mu 1980 ntitubifise, ntibirasa, ni mu vyitege none nta kuntu woza imbere yacu ko cazivye. Na marigi mubona ko ari umuntu aba yabuze ivyo akora gusa, kuko ateramira ku mbuga ngurukanabumenyi, nta kindi akora, ahembwa n'izo mbuga nyene. Urumva ataraye yanditse kuri Facebook canke akore space kuri Twitter ntivyomworohera. Reka tubanze tumire amategato muri buno buryo. Twarahinduye strategie zo gukora ikiganiro nkuko muko murabibona. Ubu turashobora gukora ikiganiro
tubashiriramwo n'amasanamu ikibiri yes nk'uko nabibabwiye ubu twararonse uburyo bwo kumira amate canke uburyo bwo gukora ikiganiro amakuru dufise tuyabaha uku nyene tuba turiko turakorana bitarinze guca muri montage dukora direct mu buryo bwa live hama tugaca tukibashikiriza mu buryo buri telecharge. Rero ndabahaye ikaze ndabaramutsa mwiriwe na mwaramutse nk'uko bisanzwe ndizera neza ko muguwe neza mu miryango yanyu mu vyanyu no mu banyu ndabifuriza kugira amagara meza amafaranga ubumwe n'iterambere nk'uko bisanzwe sinobandanya hakengurukiye mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Flohi Podcast TV Ingoma Magazine muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere ka EAC muri Afrika muri rusangi i Burayi Amerika Aziya Oceani eka mu furuka zine zisi. Amakuru ahari rero ni menshi cane harimwo propaganda harimwo amahime harimwo kwikubita mu gikiriza kwiyemera no kudandaza ibinyoma nk'uko bisanzwe mu misozi miremire ya Minembwe muri Uvira muri Sud Kivu na Nord Kivu hose ibintu biriko biraja iwandawaga mbere hakaba hatari n'icuka ciza mu burongozi haba mu gisirikare ca Kongo eka no mu bashinga amateka n'abasanzwe barakurikiranira hafi vy'ubuzima bwa Kongo aho benshi bajya umuhari Tshisekedi abandi bakagaruka ku vyo yavuze abandi nabo bakagaruka ku makuru nabashikirije ku munsi w'ejo bamwe twaremeranyije abandi nabo barangonangwa kuko ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirakorera RDC ni ibintu birimwo igipfungu ni ibintu utanguye kuja kure ukagira au-delà de la mer ukabirabira hejuru urabona ko ari ibintu bihetse ikindi kintu. Tshisekedi ashoboye kuba muri diplomasi murazi ko yatsinze yari yaranatsinze vyari bimeze neza ariko diplomasi ubirihe kubera iki Amerika yanumye kubera amadrone ariko arica kubera amakambi kubera iki ibintu biko biraba muri sazo bwa Kongo nta communique nta gihano nta cessez-le-feu bako barasaba canke ngo bongere batatabiza nkuko bari basanzwe babikora iyo FRDC ivuguse umuti uba amakomunike yakanyuka yaheze on prend témoin la communauté internationale take nationale ko turiko turaraswa ko turiko turagira ukuna kuriya ariko ubu hari n'akarere sinabonye Lawrence Kanyuka nyene ari kumwe na wa mu influencer Rugabo hamwe mu Minembwe baninahaza baserebra gufata localité kintu cyo kirantangaza abanyamurenge umunezero bafise mu gufata localité udafashe ahantu hose bariko baragira propaganda ngo barafashe Baraka ngo Tanganyika ngo Mirima n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ariko sivyo ibi nivyo vyatumye twasakamira kugira tuze muri buno buryo turabire hamwe vyifashe gute. Reka tubanza duhere kuri député Justin Bitakwira honorable twumve amarira yiwe nico yipfuza hanyuma tuza turabe ibiriko biraja imbere ka twumvirize Justin Bitakwira avuga iki muri buno buryo murabona ko ireresi iri hano deje. La situation n'est pas bonne. La situation est en train de s'empirer, étant donné que les drones viennent du Rwanda, certains prennent les avions, à Kaboum pour Minembwe, et je peux dire que nous avons eu la chance parce qu'on avait déjà occupé Justin Bitakwira avuga ati la situation n'est pas bonne ngo ibintu ntibimeze neza na gatoya cyane ngo on a relâché ngo twarijajaye ngo kwa tumaze gufata bitatu vya kane 3 ya Minembwe ngo none vyagenze gute ubu ko turiko turumva amakuru ababaje we aranagera kure cyane kuko arametriza Kongo umushinga amateka urumva yatorewe cyane aho hantu bariko baravuga ni wabo izi za Uvira Baraka ni wabo arahazi kandi alisanse cyane murumva ko ari yeveye kumva atari karatahura ukungene Minembwe inyuma yuko tuzi ko FRDC n'abafatanyabikorwa babo bahageze mu bice bitatu vya kane donc uvuze 3 muri bine nk'uko umaze gufata bitatu hari habura hamwe none ubu akaba ariko amakuru yarazi bituma ari agite canke ariko arashikiriza buno butumwa aho yakoresheje amajambo menshi cyane
mwumva ko arimwo akababaro ntangere. Reka dukurikirane Justin Bitakwira twumve. Commandement militaire, il faut se replier, repli stratégique, ainsi de suite. Et c'est comme ça que maintenant on avance même vers Baraka. Baraka Minembwe, c'est pas moins de 100 km. Et il y a une stratégie qu'on appelle Milima. Si Milima tombait aujourd'hui, nous allons retrouver que les rebelles sont partis même vers Kalemi. Le message que je voudrais passer ici, c'est d'interpeller le gouvernement en général et interpeller l'état-major général de notre pays. La place du ministre de la Défense aujourd'hui, la place du chef d'état-major aujourd'hui, c'est d'aller au front. Allez voir ce qui se passe. Allez vérifier les informations à notre possession. Bon, tugire ko tugerageza gusobanura canke kwanariza amajambo ariko aravuga ya munsi ko yavye onaho lashe twarazubaye twarijajaye kandi akavuga ati kuva za point 0 Milima Baraka za Tanganyika n'ahandi arapresisa akavuga ko ari mu birometero biri munsi y'ijana. Rero ko ahangayishijwe n'ico kibazo arumva ko adomako akavuga ati ngo umukuru wa etat major mbega n'umushikiranganje ajejwe kwivuna amaso bako bakora iki akazi kabo nakahe nibagende kuri terrain nibagende baturabira twegeranirize ibikenewe nibave muri ayo mabiro ari climatize nibave muri ubwo buzima buri eze ikinshasa baze barabe ivyo bahamagariwe n'ivyo barahiririye gukora. Uyu ni Justin Bidakwira mva ko afise uburakari ntangere mu ncamake ndiko ndavunagura ivyo yashatse gushikiriza kuko ni kenshi akunda kumbwira ngo nze iyo ndose amakuru mu gifaransa canke mu congereza nze ndagerageza kuyashira mu kirundi. Reka tujane 5 kuri 5. Qui doivent être vérifiés. Parce qu'à la lutte où vont les choses, on a l'impression que ce n'est plus la République démocratique du Congo qui se bat contre le Rwanda. C'est comme si c'est une chefferie qui se bat maintenant contre le Rwanda. Donc, il doit y avoir une alerte maximale au niveau de l'armée pour mettre hors d'état de nuit cet ennemi-là. Murumva ko aravuga ati mbega ko bari agasheferi ko baragatumba kariko karagwana kigwanako tubimenye za Minembwe Uvira hehe ho plateau ariko barigwanako leta ntirimwo umumva ko ariko leta iri kure ntayabona na presence yayo we ahubwo avuga ko nibiriko biraba ari aba bantu bariko barigwanako murumva ko ari ikintu kibabaje cyane aho ageze uyasarukira bene gihugu ibavuga kumburera bimwe yegeranije mu bene gihugu amarira n'amaborogo bamwiturako canke ugasanga nawe nyene ni analyse ziwe nk'umushinga amateka député Eli nationale abi ukungene abibona. Ministre de la Défense, chef d'état-major général, quittez vos bureaux climatisés, allez défendre la République, c'est pour ça que vous avez été nommé. Si vous n'êtes pas capable, démissionnez, d'autres vont prendre vos fonctions. Mais honorable, aujourd'hui, le point 0 peut conduire dans plusieurs directions du pays. Oui, c'est la limite entre le Tanganyika, Fizi, Uvira. Vous savez aujourd'hui, si Baraka tombe. Ok, uyu ni Justin Bitakwira murumva ko yariko arabivuga si Justin gusa reka ndabereke n'uyu numwe akurikirana ivy'ubuzima bwa Kongo murantunga yitwa Lisette hanyuma turaca tugaruka turabe ibi vyavuga. Lisette avuga ibi bikurikira nko muko munabibona hano kuri ekran kibiriraho. Lisette avuga ati orana kimaze amasaha ane au regard des échos 10 francs dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Le chef d'état-major général, le chef d'état-major et le mini-défense, devrait élire docilité à Uvira ou Baraka. Qu'est-ce qu'ils font dans les bureaux climatisés de Kinshasa? La situation n'est pas bonne. Naho nyene akoresheje y'amajambo nyene ya Justin honorable Bitakwira yariko aravuga murumva ko bahangayishijwe n'ico kibazo kandi mumva bariko barareta uko nuko babona ko murantunga FRDC ataco iri kirakora cyane cyane kubijanye no tatwata dukuremwo ino kubijanye n'iki kibazo co mu kirere kuko nitwumva ngene indege iva mu Rwanda ikadepo igaca Kavumu igacija mu Minembwe dufise armée de l'air twama twiyumviriye ubu n'abakongomani baganguye ko bavuga ati mudusigurire ko armée de l'air idahari atandege atamadrone ata
sinzi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye dufise canke naho ari abakomplice ni mu bafungi. Rero ibi mu gisirikare ca FRDC hariho umukenyero ugomba ukogwe, umukuru wa etat major ndiko ndamuharurira umwanya ku bihe kuko hari uyundi bagomba kuhashira. Amakuru je ndamaze kuyaronka, ugomba gusubirira umukuru wa etat major ni Ruboya umwe yahora ari muri Ituri. Atagihindutse birakogwa turabe ko we Ruboya aza agira changement nkuko abene gihugu abakongomani muri rusangi babajwe n'ivyo biriko biraba. Tubanze tugaruke gato iwacu ce tubandanya tuja ku mirongo y'urugamba dukoresha n'umwanya. Iyi foto mwayibonye ndayishiramwo, hanyuma canamera nk'uyikuyemwo kandi yari yishizemwo. Uyu ni umuvyeyi dusanzwe tuzi, ni nyene cubahiro Angeline Ndayishimiye, umufasha canke umutambukanyi wa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Aha yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaronkejwe mw'ijoro rya wa Mungu ryashize, kuko bo bikora mw'ijoro, twe wacu bikora ku mutaga, twe wacu bari mw'ijoro. Ubu naho tuvugana ino tariki 9 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026, akaba ari mu Bwongereza guhabwa kandi gashimwe kajanye n'ivy'amagara y'abantu kitiriwe Global Health Award 2026. Murumva ko aza kugaruka mu gihugu cacu ciza c'u Burundi atahukanye ubushimwe bubiri ka popularité twari twarigeze no kubica ko gato ku masonga. Akaba yaragashikirijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'amakungu, hanyuma ubu naho akaba ari mu Bwongereza. Uyu ni umunyabikorwa cane, ndamuvuge ko gato si kumugira propaganda canke ngo kumusega, nkuko benshi iyo babonye turiko turavuga ivyiza bakora uzawumva ngo umuntu abaresh bote mwe mumeze kuna kuriya. No, je nta muntu numwe azoshiramo ikintu kitandimwo kandi ciza ndakivuga uko kiri. Uyu muvyeyi kuva atangura urya mugambi wo kunovuga ngo benshi bakunda gufata ngo guha ibibondo abatahora babifise, kenshi niko bakora, niyo terme bakunda gukoresha. Ariko jewe nk'umuntu yemera umuremyi, yemera Imana, ko ubuntu bw'Imana aribwo bukora n'imbabazi z'Imana, arakora ibikorwa vyiwe nk'umwana w'umuntu, ariko Imana ntitanga ikibondo kuko haraho nabo babikorera ugasanga ntivyagenze neza. Ariko hamwe n'ivyo haramaze kuboneka abana bagera ku 23 nimba ntihenze, nabo je maze guharura 23 n'ibindi bikorwa bigenda bitandukanye. Hari abana bapfutse bafatanye, arabatandwa arababagisha, amayazanye abaganga mu Burundi bavura amaso, bavura abo mu bigo, bavura imyingo, bavura ibihimba bigenda bitandukanye n'ingwara zigenda zitandukanye. Iki rero bakimuhereye agashimwe nukuri, atari vyandi vya ba Pacifique n'abandi baba bavuze ico bavuga, ba Magetengete n'abandi, mbona ko ari bimaramare gusa bibahetse canke bibazigirije. Ariko uno muvyeyi arakora kandi kano gashimwe, vous avez tant mérité cet honneur First Lady w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Naje ubwanje nka Fleury le Patriote, umusesanguzi, ndanakengurukiye nabo bicaye hasi bakazungurusha ubwonko bakabona ko umuntu ariko arakora mu ndongozi, ni mwebwe. Kuko aha mu gihugu cacu mu karere ka EAC hariho Jeannette Kagame, ntaco tubona ariko arakora ku bijanye no kwitaho abene gihugu, kuko ntibari bakorera umugambi wo kurondera ibibondo babirereye hehe, bariko barabomarerwa amazu, barandurirwa imyaka mu myaka, ariko bavyita hariya nivyo baba bateye n'ibiki, nivyo mwama mwabonye baryama mu gikonyozi, imisumari. Mbega uwo mugabo n'umugore bazogeraho bahuza ivyo bakora bahamagariwe ku isi, babikorere hehe ku muhanda nkuko babivuga kwibarabara. Ariko hamwe n'ivyo Samia wasanzwe ari umukuru w'igihugu numugarukako, muri Kongo mwarabonye ko nawe nyene asigaye yarafashe ritme nk'iyo wa mugenzi we hano. Muribuka ko uyu heruka igihe president wacu heruka kwitaba ubutumire bwa Tshisekedi, yajanye n'umufasha wiwe, mukabona ibikorwa yagiyemwo vya homologue we canke premier dame wa Kongo, nawe nyene murabona ko ari ku muvuduko nyene wo kwitaho ikiremwa muntu. Ndabibakengurukiye cane, tuzobakirana ugweze kandi aziko abarundi bavyishimiye. Reka tubandanye nibikurikira. Rero tuva hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, reka tubanze turabe gato umunezero ntangere wa Lawrence Kanyuka inyuma yo gufata karokarite karaho. Hanyuma mu mbarire aba bantu bako bategura iki, banezerejwe n'ibiki. Uyu ni Lawrence Kanyuka na Rugabo.
batachilongo mituna bango telenga biba Voilà Je te connais Willy. Bapala ni taba. Nenga uzomona. Namo colonel. Place ba. Betamina nenga mo sakanate. Yes, muriko muravyumva ndizera neza ko mwumva ko bariko baravuga mu rurimi rwabo, ururimi ruraho nyene. Bagerageje kuvuga iringara, bavuze Willy, yagize yarandire hommage kwa Willy, ahamagarira ngo n'abakongomani bose kwiyunga na M23 kuko ico bita armée igitigiri c'abantu bariko baragwana ku mirongo y'urugamba ntaco bagira. Nico gituma n'inyuma y'aya makuru tubaza kubazanira andi makuru tumaze kuronka yizewe ko hari ibitero vy'amadrone bagomba basubire gutanguza bagana muri Uvira. Nico gituma mwumva ariko arahamagarira abanyekongo ngo kuza kwifatanya nabo kuko igisirikare mparugwa c'abantu le physique ntibagira. Nico gituma ngo babonye ko guca hasi bidashoboka hama bahitamwo gukoresha amadrone kugira babandanye babangamira abene gihugu bajaniranya bashwiragiza banyanyagiza ibisasu mu kirere. Muri ubwo buryo murumva ko ari ibintu bitoroshe cane gose. Reka tubanze duheze kano ka video tokanya bo oya mon colonel Rosali. loko Yes, nkuko mwajeje kubumva tuje muri Ituri, ni mu ntara nyene ya Kongo, aho twanamye nababwira kuva kera, aho hahora hatwagwa na Lieutenant General Luboya agakora ibikorwa bidasanzwe, ariko bikarangira havuye muribuka ko habaye icuka hagati yawe n'umuhungu wa Museveni, aho vyari ibintu bitoroshe cane na gatoyi, mbere bikarangira nanina haje ko ngo bamukuye, yibaza ngo bamukuye kubwiwe, ariko ni Hamanyema canke strategie za Tshisekedi ariko arakora kuko bivanye n'ibiko biraba ku mirongo y'urugamba. Muri Ituri rero abitwa ba ADF nko nari babwiye mu ntangamarara bakukira idini rya Islam n'abateroriste babicanye intangere mwama babonye bacumita ibiti aho hadacumitika, baturira amazu, abashinwa mwarabonye baturira ibikoresho vyabo, nta kintu na kimwe bibanga, niko novuga impene barica abantu bakica ibintu bagaturira amazu bakadomeka village yose ata gucagura canke gukikiriza. Aba BADF bamaze gufata groupement yitwa Bakwanza. Groupement yitwa Bakwanza ikaba yafashwe ni muri Ituri, aho bamaze gushiraho ikintu citwa ngo administration parallele. Bariko baratoza amatagisi, amakori ngo n'amaredevance ku bene gihugu baho hantu. Ikibabaje ntangere rero ngo bariko barafata kila muntu wese bamusumeta kuba ngo bamutegeka ngo kwikonvertisa kuri Islam. Ibi navyo tukabikesha usanzwe arongoye societe civile azwi ku izina rya Rams Mari Kidogo. Rams Mari Kidogo niwe dukesha ano makuru ari hariya muri Ituri, aho atabaza FARDC na leta ya Kongo kunyaruka kugira ico ikoze, kuko abantu bariko baricwa, barakobaza uremeye kuba umuyisilamu wase bagakerera, uwemeye kubera impuhwe bagashira ngaho, hanyuma ibikurikira procedure ntazo tuzi. Hanyuma ku bijanye n'uturere ngo turi mu maboko ya FARDC, mu maboko ya Leta Tabara twigwaneho, izo mbwebwe za Sarambwe, Baraka ntirimwo, izi za Mirima ntizirimwo, kuja mu vice Justin bitakwira kararira atakambira neza ya bene gihugu. Ibi babesha ni 0.0 bavuga ngo barafise, ni kwa kuniye twababwiye ko izi za Minembwe n'izi za 0.0 n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, na hantu hari séparé utuvirage kamwe kaba kari ngaha kandi hari akandi kari hariya, ariko imirongo y'urugamba yoyo ku mirongo y'urugamba ntivyoroshe cyane, kuko FARDC yamaze kwivyukiranya, ngira muko muragenda mubikurikirana no ku zindi mbuga, nayo nyene turayabazanira amakuru neza na neza abimeze gute, abapfuye aho bikora bere imigwano, amakuru ku mirongo y'urugamba mukanya araza kuba akurikira. Ariko muri Ituri nuko vyifashe. Baraka, Fizi, Baraka, Mirima, Mutambara, groupement ya Balisocha, groupement ya Basimukiji, za
izi zose zayitombwe na Mwenga ziri mu maboko ya FRDC, ntihagire umuntu n'umwe ababesha ngo Tanganyika ngo iritombe ngo Baraka ngo Mirima n'ahandi. Oya namba, ni za propaganda zabo, ziritombe mu marezo sosio, ziritombe ku bwabo, ariko ni binyoma. Turaza kubazanira amakuru menshi cyane, ariko aracana ko mu makuru akurikira. Nkuko twari twabibabwiye, akanya kadukundiye ko tugerageza kurondera amakuru ajanye n'ibiko biravugwa hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuri iki kintu. Sorry gato, hari ibiko biravugwa kuri iki kintu ushaka ko mubona, biriko birakwiragizwa cyane. Yes, kuri iki ngomba shire hano. Izi noti ziriko ziravugisha abantu cyane. Ni noti ziriko ziravugisha cyane abantu, cyo bituma shaka nanje kugaruka ndazivugeko. Izi ni noti z'u Burundi, za Banki ya Republika y'u Burundi. Ni noti dusanzwe dukoresha. Harabaye propaganda cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, malgré canke inyuma yaho BRB ije igatanga umuco. Nejo narumvise babandanya bakora izo propaganda, nico gituma ndabigarutseko. Iyi ni noti yakozwe muri 2020, iyi nayo yakozwe le 7 Novembre 2020, ikogwa le 24 Janvier 2025. Ariko iyi mikono murabona, umukono uri hejuru n'umukono uri hasi, si mikono imwe. Bisigura ko aba ari aba guverineri basinye ziriko zirakogwa. Reka ngire zoom gato tubibone. Uyu mukono uri hejuru wa guverineri kuri ya 2020 n'uyu wa guverineri kuyo munsi, si imwe n'ivyo. Ibi nivyo rero ko biratera polemique, ngo imwe ni phobie, ngo ni noti itariyo, ariko si byo na gatoyi. Nuko zakozwe mu bihe aba guverineri atari bamwe, n'ibintu vyoroshe. Bashe gukora inota y'agent guverineri nkayisinyako nkuwe canke ngenwe mu yandi mabanga, ukurikira nawe azosinya kuzozokorwa ico gihe ciwe. Ariko bere biratanga umuco kavuga ati izo noti zose nizo, nta ya pirate nimwe irimwo. Rero bari bakoresheje propaganda z'aya majambo, kandi nama nabibabwiye ko nukwama tugavye, kuko igihe c'amatora cegereje hama havugwa amajambo menshi kugira abarundi bahahabuke, donc baronke ukungene bamanipira abene gihugu. Nibi nashaka kurangiriza ko, nizerere ko muza kubandanya mumererwa neza, kandi nizere ko bandanya mugubwa neza. Ndabakengurukire ndabifuriza kubandanya mukurikirana Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine. Mwebwe mwamaze kugira sabone na subscribe, muri abantu b'abagabo, namwe mutarabikora kumbure mukaba muronse kino kiganiro mu nzira ya link, canke mugenzi wanyu akibahaye, canke muri groupe kanaka, mugende mukize sabone kuri Ingoma Magazine na Fleury Podcast TV. Twagarutse mu mirimo nkuko bisanzwe. Mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.